Haleluya, haleluya, bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, gurupe b'amaso, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndaramukije abadukurikirana mwese muri gurupe b'amaso, ndabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, abari mu migabane yo hirya no hino ku isi hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kano kanya tugiye kwinjira mu cigisho c'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibikorwa vya Mesiya. Ibikorwa vya Mesiya. Abantu benshi ntibazi ibikorwa vya Mesiya. Abantu benshi ntibatahura ibikorwa vya Mesiya. Umwami w'abami yatsinze, akanesha, agatsinda urupfu. Ndagira ngo muri kano kanya tuganire ibikorwa vya Mesiya. Uyu munsi ngira ngo nkubwire ibice bishika bitanu, ibice bitanu. Uno munsi turaganira ku gice kimwe ca mbere kitugaragariza ibikorwa vya Mesiya. Haleluya. Muri ibyo bikorwa vya Mesiya, buri gice cyose gifise ibicendwi. Ibicendwi Daniel arabanza adusobanurire ibicendwi bizokorwa na Mesiya. Mana ishimwe cyane. Ibicendwi bizokorwa na Mesiya. Hanyuma niturangiza tuzobona ingene Matayo nawe yatuzaniye ibicendwi bisobanura ibikorwa Mesiya yaje gukora kwisi. Ibikorwa Mesiya yaje gukora kwisi, ingene yazuye abapfuye, agakiza abagwaye, agahumura impumyi, agakiza ibimuga, akabohora imbohe. Maze ibyo bikorwa byose bikuye mu bice, igice cyose kirimwo ibicendwi by'ibikorwa vya Mesiya. Hanyuma niturangiza tuzoca tubona ingene mpwemu wuhoraho ari kuri Yesu Kristo, mpwemu w'ubwenge no gutahura, aho hose tugenda tubibona mu bicendwi, kandi igice kimwe cyose gifise ibicendwi. Tuzogenda tubona ibikorwa vya Mesiya. Rero tugiye kubona ibice bitandukanye bitubwira ibikorwa vya Mesiya. Uno munsi ndakuraritse mwene data kugira ngo iki cigisho ntugihombe, kandi ubutumwa bwiza busangizwe abantu benshi, babusangizwe abantu benshi batahure ibikorwa vya Mesiya. Ndagira ngo rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Mbere yuko twinjira muri iryo jambo ry'Imana, turagira ngo tubanze dusenga Imana. Mana Data ugororoka, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, turagushimiye yuko watugiriye neza, ukatwoherereza umwana wawe Yesu Kristo akaza akadupfira ku musaraba igorogota. Twarabohotse, twaracunguwe, amaraso ya Yesu Kristo yaducunguye. Nushimwe nuhabwe icubahiro. Ndagwaye kaze mwami mu bugingo bwanje, umbabarire kandi unyuhagire. Kandi mwami ndasengera umuntu wese agiye kumviriza rino jambo ryawe, wongere kubana nawe no kumuzigama no kumugirira neza. Urakoze mwami w'abami, ubishimirwe byose ndavyambaje nshima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Bene data, mbaye kaze muri iri jambo ry'Imana. Iyo dusoma mu gitabo ca Danieli, turabona amajambo ingene Danieli yahawe ibisubizo. Danieli yahawe ibisubizo inyuma yuko arangije amasengesho. Danieli yarasenze, asengera ubwoko bwa Isirayeli, asenga yatura, yihana ibyaha byiwe, kandi yongera kugira ngo yambaze uhoraho, yongera mwereke igisagara cera ci Yerusalemu cari carasangangutse. Hanyuma rero agisenga, muri ico gihe turabona ngo yasenga yisonzesheje, yasenga yisonzesha. Muri ico gihe Imana irungika marayika ngo azane ingoga, azaguruka amutahuza ibikomeye n'ibihambaye. Muri ivyo bikomeye n'ibihambaye yamutahuje ibikorwa vya Mesiya. Haleluya. Ibikorwa Mesiya azoza gukora mw'isi, ibikorwa Mesiya aje gukora. Mwene data, urashobora kuba uri mu bibazo bikomeye, ukaba ubona uri kurihebura, ariko ndagira nkubwire yuko hari ibikorwa bikomeye Imana yatanze ibihereza Mesiya, umwana wayo w'ikinege, kugira ngo aze kurangura ivyo bikorwa. Rero Yesu yarabirangoye. Haleluya. Ndakuzaniye ubutumwa bwiza bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami buremesha, bukubwira yuko nubwo ubona isi rimwe irakubakugwa, nubwo ubona isi yatewe n'ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera, nubwo ubona isi yatewe n'abadayimoni,
ariko ndakangura umugeni wa Yesu ndamubwira yuko hariho ibikorwa vya Mesiya kandi bikomeye bihambaye atanumwe ashobora kubinyiganyiza. Haleluya. Ubu bwami dukorera ni ubwami budashobora kunyiganyizwa, ni ubwami budashobora guhungabanywa, ni ubwami budashobora gutirigana, kuko Mesiya twahawe afise ubushobozi, afise ububasha, afise inkomezi. Rero uyu munsi mwene data ndagira ngo turabe ingene Daniyeli yahawe ibisubizo akimara gusenga. Yaciye abwirwa ibikorwa vya Mesiya, Daniyeli yari yamaze gucika intege, yari yamaze kwihebura. Daniyeli ariko arasenga aboroga yaturira Imana kandi ayibwira ibikorwa by'ingene Yerusalemu yasanganguwe. Nkuko natwe turiko turasenga, tumaze igihe dusenga twereka Imana ingene isi yatewe igategwa n'umwansi aje gusenya no gusangangura, aje kugira ngo yonone ivy'Imana yaremye, ariko aronona abantu. Benshi baramaze gucika ibimaka, babandanya bisamburira ko nyimene. Isi bariko barayisambura, ivy'Imana yaremye ariko barabisenya kubera wa murwanizi. Ariko mwene data ndagira ngo nkubwire ngo hariho ibikorwa Mesiya yaje gukora. Ivyo bikorwa nivyo bikorwa ngira ngo ndakubarire. Dusome muri Daniyeli igihimba c'9, dusome duhereye ku murongo wa 20. Daniyeli asobanurirwa ivy'amahinga 70. Muri ayo mahinga 70 araza kubwirwa ibikorwa bishika 7 Mesiya azokora muri ivyo vy'umweru 70. Ivyo vy'umweru 70 harimwo ibikorwa ndwi bikomeye cyane, narivyo ngira ngo tubanze twige muri kano kanya. Daniyeli igihimba c'9 turahera ku murongo wa 20. Nuko nkivuga nsenga natura icaha canje n'ic'ubwoko bwacu bw'Abisirayeli, kandi ngitakambira Uhoraho Imana yanje umusozi wayo wera. Nkiriko ndavuga nsenga, wa mugabo Gaburiyeli nabonye muvyo nabanje kwerekwa aratumwa aguruka n'ingoga anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cani kera. Mwene data, Imana icumva gusenga kwa Daniyeli. Daniyeli yarasenze, arasenga yisonzesha, yatura, yihana, ariko aratakambira Imana, maze Imana yumva gusenga kwiwe ituma Gaburiyeli ngo yaje aguruka, yaje yihuta, maze Daniyeli abwirwa bikomeye cyane. Uwo mumarayika Gaburiyeli araza atumwa azaguruka n'ingoga, niko Bibiliya iriko iratwereka. Maze aramubwira ngo umurongo wa 22 ngo ambwira antahuza ati, Daniyeli ubu nzanywe no gukungura ubwenge. Haleluya. Marayika aza atahuza Daniyeli, aramubwira ngo ubu nzanywe no gukungura ubwenge. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo iri jambo niryo gukungura ubwenge. Ndagira ngo utahure ibikomeye n'ibihambaye, utahure yuko Mesiya uyu twizeye, Yesu Kristo uyu twizeye, ni umwami ashoboye, ni umwami afise ubushobozi, arivyo tugira ngo turabe. Marayika Gaburiyeli abwira Daniyeli ati, ugitangura gutakamba hacuwe ijambo, kandi nzanywe no kurikubarira kuko uri umukundwa cyane. Nuko iryo jambo uryumvire cyane, utahure n'ivyo weretswe. Haleluya. Mwene data ndagira ngo mbwire ngo uri umukundwa. Imana yaragutoranije, Imana yaraguhaye amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, yo gusenga, yo kwihana, yo kwitwa umukristo, yo kwitwa umwana w'Imana. Ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero ko wagiriwe ubuntu, ukaba waragiriwe amahirwe, ndagira ngo utahure yuko Imana iragomba guserurira ibanga rikomeye. Woye gutinya, woye gucika intege, woye kwihebura, kuko Imana yaramaze kutubonera umucunguzi, yaramaze kutubonera Mesiya segaba. Mwumve rero mutahure musobanukirwe. Hano tugira ngo twinjire mu bice dusobanurirwe ibikorwa vya Mesiya, ibikorwa vyatumye Yesu Kristo aza kugira ngo adukure mu maboko y'ubucakara, y'uburetwa, y'umwansi, adukure muri iyi si, aza tuzamukane, atujane ahantu yiwe yaduteguriye. Kuko Yesu Kristo yavuze neza ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi,
ati yaba atariho mba ndabibabwiye. Mwene data ntucike intege mu bigeragezo urimo, mu bibazo urimo, mu ngorane urimo. Iyo tubona isi nayo yatewe ntiducike intege, dukomezanye mu ijambo ry'Imana, mu gusenga, mu kuvuga ubutumwa no mu kwemangira Kristo. Naho bahari ibihe bidasanzwe, naho bari mu bihe bikomeye, ndagira ngo ubwire rero ibintu bikorwa rero tugira ngo twinjiremo turabe ibikorwa vya Mesiya. Mwene data nshuti y'umusaraba, witegure tugiye kwiga majambo akomeye cyane atubwira ibikorwa vya Mesiya. Umurongo wa 24 uravuze ngo amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe, n'ibigabitanyo bitangirwa impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara idomwe nk'ikimenyetso, ahera cane harobanuzwa amavuta. Haleluya! Yesu ashimwe cane mwene data, Yesu ashimwe cane. Ivyumweru 70 bigenewe ubwoko bwanyu n'igisagara cera. Aho Daniyeli ariko arabwirwa yuko ivyumweru 70 bigenewe ubwoko bwiwe, aribwo bwoko bw'Abisirayeli, n'igisagara cera, arico gisagara ca Yerusalemu. Ndagira ngo nkubwire yuko ivyo vyapanzwe gutyo kugira ngo Abisirayeli baba aribo batangura guhabwa ivyo vyasezeranywe. Hanyuma rero natwe twaciye tuboneraho igihe Yesu Kristo yaza kudupfira ku musaraba mu mpera z'ivyo vyumweru 70. Imana ishimwe cane. Rero muri ivyo turabona yuko vyatanguranye n'igihe c'isezerano rya kera. Abisirayeli bari bagiriwe ubuntu, bagirirwa ibakwe, bahabwa amasezerano, bahabwa gucungurwa. Umucunguzi yari aje gucungura Abisirayeli. Ibintu byinshi byaranguwe mu isezerano rya kera, byose byari byo gutunganya ugucungurwa kwa Abisirayeli, byari byo gutegurira integuza ya Mesiya kugira ngo aze gukuraho ibyaha bishire, ibyaha bitangirwa impongano, ibicumuro bikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ariko rero Abisirayeli ntibavyumviye. Ariko nubwo batavyumviye, ndagira ngo mbwire ko umugambi w'Imana nticabuje kusohora. Hano tugira ngo turabe ibintu bishika indwi, ingingo zishika ndwi muri ibi tumaze gusoma. Turabe ibintu bishika ndwi Mesiya yagomba kuza gukora, kandi yarabikoze, yarabiranguye. Imana ishimwe cane. Icambere twumvise ngo ibicumuro bishire, ibicumuro bishire, ngo amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire. Ngici igikorwa cambere ca Mesiya, ibicumuro bishire mwene data mu mikorere yawe. Erega uno munsi ntabwo Abisirayeli aribo bakibwirwa. Erega ijambo ry'Imana ribwirwa wewe, ribwirwa jewe, ribwirwa twebwe abiki gihe, baba Abayuda, baba Abakristo, baba abapagani, abizera n'abatizera, abayihana n'abatihanye, mwese iri nitangazo ririko rirabwirwa ngo ibicumuro bishire. Ngiyi intumbero ya Mesiya, ngiyi intumbero ya Mesiya, icatumye hategurwa ibyumweru 70, icatumye Yesu Kristo apangirwa kuza, ategurwa n'Imana ikamushira kuri gahunda ngo aze kwisi, kwari kugira ngo icambere ibicumuro bishire. Hanyuma ica kabiri ngo n'ivyaha birangizwe. Haleluya! Ngo n'ivyaha birangizwe. Ibicumuro bimaze gushira, n'ivyaha bica birangizwa. Ivyaha abantu bakora, bagakora iby'ubugarariji, bagakora ibyo kugarariza Imana, bagashaka kugira ngo bahemukire Imana. Mu vyaha byose bagenda bishiramwo, bisukamwo, abantu bakikwegera, ugasanga birimo biratuma abantu batandukana n'Imana. Ngo Yesu yaje kugira ngo birangizwe. Imana ishimwe cane. Ngo n'ibigabitanyo bitangirwe impongano. Haleluya! Ico ni ca gatatu, kuko icambere twabonye yuko ibicumuro bigomba kugira ngo bishire. Icambere cazanye Yesu n'ugukuraho ibicumuro bishire. Ica kabiri twabonye yuko ibyaha bigomba kurangizwa, bikamalirikanywa, bigavanwaho, bigahera. Abantu benshi bo kwibaza ngo ni gute ngo none ko ibyaha bikiriho. Ndagira ngo mbwira yuko umugambi w'Imana ugiye gushirwa mu ngiro vuba cane. Ibyaha birangizwe, ibyaha birangizwe.
ica gatatu turiko turabona rero kiravuze ngo ibigabitanyo bitangirwa impongano. Haleluya! Ibigabitanyo bitangirwa impongano. Urumva iyo migwi yose, iyi migwi ko ari itatu tumaze gudondagura, byose ni ukumaririkanya icaha. Mwene data, mu ngeso zawe Yesu yaje kugira ngo amaririkanye icaha, yaje kugira ngo amaririkanye ibicumuro, amaririkanye ibigabitanyo, amaririkanye ubugizi bwa nabi, amaririkanye gukora nabi no kuvuga nabi no kugenda nabi, amaririkanye icitwa ikibi cose muri wewe, agisangangure, agikureho, agiheze, maze aheze akuzanire ubugingo budashira. Ica kane, Yesu umugambi wiwe nicamuzanye, yazanywe no kugira ngo hazanwe ukugororoka. Amaze gukuraho ibicumuro, amaze gukuraho ibyaha, amaze gukuraho ibigabitanyo, ica kane yaje kugira ngo azane ukugororoka kutazoshira. Mwene data, ngo hagomba kugira ngo hazanwe ukugororoka kutazoshira. Muri wewe birashakirwa ngo ubu umugororotsi, ubu umwana w'Imana, ubu umuntu yejejwe agororotse. Jambo ry'Imana ratubwira neza ngo utejejwe ntazoraba umwami. Umuntu atejejwe ntazoraba umwami. Bene data, nimba utiyejeje ntuzoraba umwami, nimba utarakizwa ntuzoraba umwami, nimba utaragororoka ntuzoraba umwami. Kandi Yesu yaravuze ngo ukugororoka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo n'abaherezi bakuru, ngo ukugororoka kwanyu ni kutarutabo, ngo ntimuzoruha mwinjira mu bwami bw'Imana. Ukugororoka kwawe kugomba kurengana amadini, kurengane ivy'amadini n'ivy'abantu bihaye gukora, maze urengane uburyarya, urengane ishari n'inzigo, urengane urwanko, urengane uburyarya bwa bucakura n'ayamanyanga, za fraude na vya bindi by'ububeshi na bwa busuma no gusanga ugenda usanga uhendwa ugacuja nago bikanka ntugaruke, aho kugira ngo wisubireko ukabandanya uhenebera. Ivyo ntibizogukundira kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngukugororoka kwanyu ni kutari tukaba farisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abaherezi bakuru, ntuzoshobora kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Rero Yesu Kristo aragomba kugira ngo hazanwe kugororoka mu bugingo bwawe, mu bugingo bwanje. Ica gatanu mwene data, ngo ivyo weretswe ngo ntivyavugishijwe n'Imana. Ivyo weretswe ntivyavugishijwe n'Imana. Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo Mesiya kugira ngo abwire isi yuko Yesu Kristo ari intumwa y'Imana, yuko Yesu Kristo ari intumwa y'Imana. Iyo ubonye Yesu Kristo ubonye data, iyo ubonye data ubonye Yesu, iyo ubonye data ubonye umwana, niyo ubonye umwana ubonye se. Nuko rero Yesu na se n'umwe. Ibi byose byapanzwe gutya kugira ngo isi menye yuko Imana yarungitse umucunguzi, yarungitse umukiza, yarungitse umwami wacu, umwana wayo w'ikinege. Yesu Kristo niwe wa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Na Yohana bishingira intahe aravuga ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo niwe yatanzwe na data, maze aramutanga kugira ngo we nanje dukire. Ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Rero kugira ngo Mesiya aze, nuko ari Imana yabishinze, ari Imana yabitegetse. Hanyuma rero ica gatandatu kiravuga ngo maze ngo bimatanishwe, ivyo vyavugijwe n'Imana, bimatanishwe ishashara idomwe mu ikimenyetso. Haleluya! Yesu Kristo ashirwe ku ikimenyetso. Yesu Kristo yasizwe amavuta, yarobanujwe amavuta, yitwa Mesiya. Mesiya bisobanurwa ngo uwarobanujwe amavuta. Yesu Kristo yarobanuriwe kuba umwami w'abami. Yesu Kristo yarobanuriwe kuba segaba. Yesu Kristo yarobanuriwe kuba umwami wa byose. Byose byaremewe kuba ibyiwe kandi byaremwe nawe. Nta kintu na kimwe kiriho kitaremwe nawe. Byose byaremwe nawe. Urubukuru, urububasha, urubushobozi, byose Yesu niwe ari hejuru ya byose. Yesu niwe mutwe w'ishengero. Yesu niwe mutwe wa byose. Ndagira ngo nkubwire rero yuko Yesu Kristo yarobanujwe amavuta agashirwa ku ikimenyetso. Haleluya! Imana ishimwe cyane.
nuko rero twari dukwiriye guhabwa umuherezi ameze utyo, ameze atyo umuherezi yaciye mu ihema ryo mu ijuru, atari rimwe ry'ibigereranyo. uyu muherezi yari akwiye kuza yatunganijwe rwose, akaza adashobora gukora icaha kandi adashobora gupfa. Haleluya! kuko nubwo yapfuye yaciye azuka, kuko afise ububasha bwo gutanga ubugingo no gusubira kubwabira. ashobora kurekura ubugingo bwiwe akongera akabwabira. iryo ni ryo tegeko yahawe na data. nuko rero Yesu Kristo uko niko yarobanujwe amavuta, ngo Yesu asigirwa amavuta i Betaniya. wa mugore azana ikebano ry'amavuta y'agati kitwa narada, ayamusuka ku mutwe, amuhanaguza ibirenge, bihanaguza umushatsi wiwe. Yesu asigirwa amavuta kugira ngo bamutegurire guhambwa. Yesu Kristo yitwa Mesiya. Yesu Kristo yararobanujwe amavuta mwene data. nuko rero ico ni ca gatandatu. icindwi kiratubwiye ngo ahera cane harobanuzwa amavuta. Haleluya! ahera cane, hahandi umuherezi yaja rimwe mu mwaka, yagenda rimwe atwaye ibimazi agiye gusengera abantu, yagenda rimwe mu mwaka. umuherezi yinjirayo rimwe mu mwaka, iyo yinjirayo yacumuye yacagwayo ntabwo yagaruka. bamwambika ikigozi c'ikizogera, maze bakaza barajegeza, babona nawe ajegeje barakwega, babona nawe arakweze, bakamenya yuko akiri muzima, bakamenya yuko Imana ikimuhangaje. ariko iyo bakwega bakabona ntibinyiganyiga, bagasubira gakwega, bakabona bikanka, baca bakushumura, bamenya yuko yaguye ahera. turibuka abana ba Aroni baguye ahera, barahuye umuriro bakawurahura aho Imana itabategetse, baguye imbere y'igicaniro. rero Yesu Kristo wewe ahera cane yarinjiyeyo kugira ngo ahera cane harobanuzwa amavuta. yarahumanuye ahera hari harahumanye, hari harahumanijwe n'ivyaha vyagiye bihakorerwa. Abisirayeli barahumanije, abanyamahanga barahumanije, ariko Yesu Kristo yarinjiyeyo maze atangira ikimazi c'impongano kimaririkanya ivyaha byose by'abari mw'isi, kugira ngo ivyaha vyawe n'ivyaha vyanje byose bihanagurike. twarabohotse, twaracunguwe. Mwami Yesu yarinjiye ahera cane, yaragiye kudutegurira. Yesu Kristo ca gihuzu amaze gucikana, caciye gitana mu kamwe kubiri, cagiye gitana mu kamwe kubiri. bisobanurwa ngo wewe nanje turemerewe kwinjira kugira ngo umuntu wese yisabira imbabazi. rero mwene data, ndagira ngo ngire ngo ntutinye kwinjira ahera cane. Yesu Kristo yaramaze kugurura. Jambo ry'Imana ravuga ngo Yesu ngo afise urupfunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu, niwe yugurura ntihagire uwugara, kandi niwe yugara ntihagire uwugurura. rero Yesu yaruguruye, abantu bose baremerewe kwinjira, abagabo n'abagore n'abana n'abatama n'abatamakazi baremerewe kwinjira. umwe wese Yesu ariko arahamagara, Yesu ariko arasemerera, aravuga ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ariko araguhamagara, wewe uruhijwe, wewe unanijwe, wewe usinzikajwe n'ibibazo bikomeye, usinzikajwe n'intambara, usinzikajwe n'ivyago, usinzikajwe n'ingwara, usinzikajwe n'ibigeragezo, wewe usinzikajwe no kwihebura no kwidoga no kwidodomba, wewe wumva uruhijwe, uriko urabona ibibazo bitarimwe biratorerwa inyishu, bitarimwe birakemurwa. ndagira ngo mbwire ngo Yesu araguhamagaye ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. iryo jambo ry'Imana rirabonekana neza mu butumwa bwiza bwa Matayo, igihimba ni ca 11 umurongo n'uwa 28. umwami Yesu Kristo araguhamagaye kugira ngo umusange ahera cane, kuko Yesu yaramaze kukwitangira imbere, yaramaze gushikayo. Matayo 11:28. jambo ry'Imana ravuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhahutse. Imana ihabwa icubahiro cane. mwene data, Yesu araguhamagaye. raba ibi bice ndwi byose tubonye Yesu Kristo yakoze kugira ngo agucungure,
kugira ngo agupfire. Kandi Yesu Kristo byose yarabitangiye impongano, ibicumuro yarabitangiye impongano, ibyaha yarabitangiye impongano, ibigabitanyo yarabitangiye impongano, kugira ngo hazanwe kugororoka, kugira ngo ibyavuzwe n'Imana bishigwe mu ngiro, kugira ngo gucungurwa kw'ikiremwa muntu kubone gushigwa mu ngiro, maze ngo ivyo byavugishijwe biheze bimatanijwe ishashara idomemwe ikimenyetso. Yesu Kristo yaramaze kurobanurwa, maze rero ubu yiteguye kumena ibimatanije igitabo ndwi, twadushashara ndwi. Yesu yiteguye kubimena kugira ngo acungure isi, yongera aca imanza, yongera aca amateka. Bya bigeragezo rero biri muri wewe, Yesu aragomba kugira ngo yongere kubisangangura, yongere kubikuraho, yongere kubivanaho. Bya byaha, bya bicumuro, bya bigabitanyo, bya bindi byose byakunanije, bidashaka ko uja mu ijuru, bidashaka ko wihana, bidashaka ko wakira ubugingo budashira, byose Yesu Kristo araguhamagaye, araguhamagaye. Yesu Kristo aravuze ati nimuze kuri jewe mwese, nimuze. Yesu abaruhure. Tujye gusenga Imana, tujye gusenga Imana. Akira kubohoka, akira gukira, akira ubugingo budashira mwene data. Rero wowe ufise icaha, ikigeragezo gitsitaza, ibibazo bikuza kubona Yesu, tujye gufatanya rino sengesho kugira ngo wewe nanje tuzi imbere z'Imana kandi duciye bugufi. Rero icaha cawe cose ukizane udahishije na kimwe, kuko Yesu yarabitangiye impongano. Dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane muri aka kanya keza kuko wongeye kutugirira neza. Mwami wahishuriye umusavyi wawe Daniyeli, umwereka Mwami ingene ugiye kubohora no gucungura isi no kuyikura mu kaga. Ndagushimira yuko Mwami uyu mwene data yumvise ubutumwa bwiza, yongeye kubohoka, yongere gukizwa, kino caha aragisezereye, arakiranduye. Ndagusavye Mwami wongere kumukiza no kumubohora. Mwami umugenderere, umuco wawe wongere kumurika muri we, maze ibyaha biri muri we bisohoke bigende, ibyaha bishire, ibyaha bitangirwe impongano, ibicumuro birangizwe, haza n'ugororoka. Iyi njereka yawe umukenyezi wongere kumuhagororoka mu bugingo bwiwe, mu bikorwa byiwe, mu buzima bwiwe, mu izina rya Yesu. Uyu mukozi wawe, uyu mushinga nawe n'uyu mugabo, ndabasengera kugira ngo nabo nyene bakire kugororoka, ibyaha birangire, ibyaha bishire, ibyaha bihere. Ndasengera uyu musore nawe nyene umuhe kugororoka, umuhe kwezwa no guharirwa ibyaha vyiwe byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasengera umukobwa wongere kumugenderera, umukure muri aka kaga no muri ibigeragezo yagiyemwo, yisutsemo, yaguyemwo. Ndamusengera umutabare, ubimukize byose, maze umugirire neza, umutabare, umurokore, maze data ubugingo bwiwe buze bucungurwe kuri wa munsi aho uzozira, kugira ngo uzosanga amazina yiwe yanditswe mu gitabo cawe c'ubugingo cawa mwagazi w'intama. Ndasengera Mwami abera bose, ndasengera abariko barihana, ndasengera abariko barakizwa, ndabasengera abariko baraca bugufi, ndasengera abariko barambaza Imana. Wongere kubagira neza no kubatabara no kubarokora. Urakoze Mwami w'icubahiro, ndabigushimiye. Izina ryawe niryubahwe kandi rihimbazwe, nubishimirwe Mana. Haleluya. Urakoze ku bantu bakize, ku bantu babohotse, ku bantu bihanye ibyaha byabo byose, ku bantu bakiri ubugingo budashira. Ndabasengera, ndabasabira ngo amazina yabo yandike mu gitabo cawe c'ubugingo, bongere kuba abana b'Imana, bavuka ubwa kabiri, baharirwe ibyaha. Amaraso yawe Yesu Kristo abahagire guhera mu mutwe kugeza ku birenge, ubeze ubatunganye, maze bakire ugoroka kutazoshira. Urakoze Mwami, ndabigushimiye kubikoze, ubishimirwe ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu abahezagire cyane bene data. Iki cigisho cyatanguye uno munsi, tugiye kukibandanya, tuzorabira hamwe ibindi bikorwa byo ku gice kigira kabiri, ibikorwa ndwi, ibikorwa byatumye Mesiya aza. Tugiye kuzobiraba ingene byashizwe mu ngiro mu isezerano risha. Hanyuma rero nitwarangiza tuca tubona n'ibindi byavuzwe n'abavugishwa n'Imana bikubiye mu bice ndwi. Hanyuma niturangiza tuzoja tubona n'ibindi bikorwa by'ububasha bukomeye cyane bw'Umwami Yesu Kristo bihambaye. Yesu twizeye arashoboye. Hanyuma rero hagati aho tuzoheza rero tuzoca turangiza dusozera turaba ibikorwa by'umurwanizi, ibikorwa bya Antikristo, ingene nawe yaciye yikika mu kiza. Hariho ibice bishika bitatu bya Antikristo, bya Satani, nabyo tuzobiraba ingene Satani yazaniye isi ubugarariji,
agateza isi urugomo. Hariho ibice bishika bitatu bya antikristo, navyo tuzobiraba, arivyo umwami Yesu yasobanuye neza avuga ngo ikisuma n'ikizana n'ikindi atari ukwica no kwiba no gutikiza. Ivyo bice bitatu tuzobirabira hamwe, turabe ibikorwa vy'umurwanizi kandi tuburire isi kugira ngo ive inyuma y'iki kizira c'ubuyobe bw'ubugesera. Amazina ya Satani aguma agaruka muri ubwo buryo butatu. Rero ivyo byose tuzobirabira hamwe, hanyuma tuzokongera rero turabira hamwe insozero, turaba ukuntu Yesu azoza gukuraho no gutsinda Satani. Imana ibahezagire cane, mugira amahoro y'Imana. Abafise imitwaro n'abifuza ko tubafasha gusenga, mwese mwoduhamagara kuri izi telefone zikurikira: 1-800-588-777. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Abeli Mbonimpa.